Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda ku makuru ahambaye cane ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, tukaza kugaruka ku isanamu yagaragaye mu gisagara ca Bujumbura iriho ifoto ya nyakubahwa perezida w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame, akaba ari ifoto yavugishije abatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi kubera amajambo perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yaraherutse gutangaza, aho yavuze ko agiye kwifatanya n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose babishaka kugira ngo akureho ubutegetsi bwa mugenzi we Paul Kagame. Abatari bake batunguwe no kubona ifoto ya General Major Paul Kagame iri mu gisagara ca Bujumbura, kandi bigaragara neza ko yishimiwe n'abarundi isinzi kubera ubutwari ndetse no kubera igikundiro perezida w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame afise mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi yatsinzwe ku rugero rukomeye cane, ariko nanone benshi bakemeza ko byanze bikunze bifise ivyo bigamije kuko biratangaje kandi byatunguye abatari bakeya kubona ifoto y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda imanitse mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame ari umubanyi mubi cane, kandi akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ahindure ubutegetsi bwa Kigali afatikanije n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Murazi ko abatari bake bamaze igihe binjira mu gihugu c'u Burundi. Benshi baribaza impamvu perezida w'igihugu c'u Burundi yemeye ko ifoto ya mugenzi we Paul Kagame imanikwa mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe bimaze iminsi bimeze nabi cane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kugeza naho bamwe mu bategetsi bakomeye cane mu gihugu c'u Burundi bemeza ko mu gihugu c'u Burundi haba haramaze no kugera ingabo z'u Rwanda. Benshi bakavuga ko byanze bikunze ibi bintu byatunguranye ku rugero rukomeye cane, kandi bikaba biri no kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, aho iyi foto iri guca ibintu. Benshi bakavuga ko Ndayishimiye yakubise amavi hasi akagaragaza ko nyakubahwa Paul Kagame rwose ari umugabo w'ijunja n'ijambo, kandi ko ari umugabo wubashywe mu karere cyane cyane mu gihugu c'u Rwanda ndetse no mu Burundi. Ibi byose nawe akaba yabishimangiye yemera ko iyo foto ye imanikwa mu gisagara ca Bujumbura. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize kuri ino ngingo twabateguriye, uretse ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema kunyuza kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akariko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ku mbuga ngurukana bumenyi hakwirakwije ifoto igaragaraho perezida Kagame ari ku cyapa mu mujyi wa Bujumbura cyanditseho amagambo amwifuriza ikaze mu Burundi. Ibi byamanitswe mu rwego rwo kugira ngo abarundi bagaragaze ko bishimiye perezida Paul Kagame kandi bagaragaze ko bamushigikiye bamuri inyuma. Ariko bikaba byaratunguye abatari bake kubera ukuntu perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe avuga amajambo ateye isoni kandi ababaje ku mukuru w'igihugu, kugeza naho abarundi ubwabo bavuga ko ibi bidakwiriye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. None uyu munsi Ndayishimiye akaba ari mu bashigikiye ko ifoto ya nyakubahwa General Major Paul Kagame imanikwa mu gisagara ca Bujumbura, aho benshi bavuze ko byanze bikunze Ndayishimiye amaze kubona ko ikintu gishoboka ari uko u Burundi bwabana neza n'u Rwanda, kandi akaba abona neza ko byaze bikunze perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame afise igikundiro gikomeye cane, yaba mu Burundi ndetse no mu Rwanda ndetse no mu karere kose kugeza ku isi yose. Ibi byose bikaba byaratumye Ndayishimiye yemera guca bugufi, kuko yabonye ko nta n'icyo yamukoraho, nta n'icyo yashobora. Gusa amasoko yacu yegereye perezida Evariste Ndayishimiye
aremeza ko byanze bikunze Ndayishimiye nawe yabikoze afise inyungu agamije kandi akaba yabikoze muri bwa bujanjabwe n'ubuswahili nk'uko akunze kubivuga, aho yashatse kwereka abanyarwanda ko ari kumwe n'umukuru w'igihugu cabo ndetse agashaka kwereka abarundi ko byanze bikunze akora ibishoboka byose kugira ngo umubano uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi unaguke, gusa bikaba bigaragara ko bikigoye kandi ko bikiri kure, kuko biratangaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye avuga amajambo mabi kandi ateye isoni, benshi bakemeza ko byanze bikunze ibi bintu Ndayishimiye ariko arakora muri ino minsi haba hari abamuhanuye kugira icyo akora kugira ngo ahagarike ibimaze iminsi bivugwa, kuko yiketse ko byanze bikunze igihe yakomeza gusotora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane kandi ko bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Perezida Paul Kagame arahabwa ikaze mu mabarabara ya Bujumbura. Mu gihe Uburundi bwugaye imbibi buhana n'u Rwanda kuva muri Nzero 2024, imvugo zituka u Rwanda zigasubira gukomera. Muri ino ndwi ifoto ya Perezida w'u Rwanda iramanitse mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura, munsi yayo handitswe ko hawe ikaze. Ni imwe mu mafoto y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Komesa amanitswe mu gisagara mu kwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango izobera i Bujumbura kwa 31 kwezi kwa 10 2024. Nyuma y'imyaka 5 imigenderanire yaratosekaye hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame, hari agahengwe kari kabonetse aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi muri 2020. Imigenderanire yaranakomeye, inzego z'u Rwanda ziraburira Perezida Ndayishimiye ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi Generali Guillaume Bunyoni yoba yari agejeje kure. Bunyoni niwe yabyivugiye mu mburano ziwe. Bunyoni yapfuye gukurwa mu mabanga, imbibi z'Uburundi n'u Rwanda zica zirugururwa muri Nyakanga 2022. U Rwanda rurakora amasezerano yo gucisha ibidandazwa mu Burundi byinjiriye muri Tanganyika. Uburundi buhangukira ubuzi n'amafaranga mvamakungu atari bakeya. Abanyarwanda batari bake batanguye kugendera Uburundi nk'ingenzi. Amahoteli arunguka cyane. Ku mipaka abarundi bagashora ibifungurwa mu Rwanda. Ubutunzi mu miryango burisununura. Abarundi biborohera kuja kurangura mu Uganda baciye mu Rwanda. Abarwayi mu Burundi baraja kwivuza ku bwinshi mu Rwanda ku ndwara zitavugwa mu Burundi. Umukuru w'igisirikare nawe arakomeza urudandaza rw'inzoga ikorerwa mu Rwanda yitwa Skol. Umufuko urabomboka. Byose byunyutse mu kanya isase kubera intambara iri muri Nord Kivu muri Kongo. Perezida Ndayishimiye amaze kuronka amamiliyoni y'amadolari yari Perezida Tshisekedi arungika mu kinyegero ingabo z'u Burundi muri Kongo. Abesha u Rwanda ko bamubeshera kugeza abasirikare ba mbere b'u Burundi batanguye gupfira ku rugamba muri Gitugutu muri Munyonyo 2023. Icirwazo kiravuka ko u Rwanda rwamwimye Generali Niyombare, mu nyuma yitwaza ibitero bya Leta itabara igwana iva mu bumanuko bwa Kongo kure cyane y'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye aja i Kinshasa ahamagarira urwaruka rw'u Rwanda gutembagaza Perezida Kagame. Ahera ngaho yugara imbibi ahana n'u Rwanda, mu gihe na Kongo itubahutse kuzugara. Twitege Perezida Paul Kagame i Bujumbura mu gihe ibintu byifashe gutyo. Inyishu ni mu minsi 2. Perezida Kagame aramaze kuza mu Burundi ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Gusa abatari bakeya ntibiteze ko ashobora kugaruka uyu munsi, kuko biraboneka neza ko byanze bikunze umubano utameze neza, naho Perezida Evariste Ndayishimiye yahatiwe gukora ibishoboka byose kugira ngo agire icyo akora kugira ngo anagure umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, umubano watosekaye cyane kubera ibihe bikomeye u Burundi n'u Rwanda byagiye bicamo, ariko bikaboneka neza ko byanze bikunze abanyagihugu bato bato aribo bari kubirenganiramo ku rugero rukomeye cyane. Benshi baribaza niba Perezida
w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame azaza mu gisagara cya Bujumbura, abandi bakabona ko bidashoboka kubera amajambo ateye isoni kandi asesereza aherutse gutangazwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho yahamagariye abarundi ndetse n'abanyarwanda babyifuza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Kagame. Perezida Kagame ntazajya i Burundi. Ayo niyo makuru dukesha Umuseke, ikinyamakuru gikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame ntabwo azitabira inama ya 23 ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo COMESA, izabera mu Burundi nk'uko byari byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto yamanitswe ku mihanda yo mu Burundi aha ikaze Perezida Paul Kagame muri kino gihugu nk'umwe mu bazitabira inama ya COMESA itegekanijwe kwa 31 Ukwakira 2024. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ari ikimenyetso abarundi bakoze mu kumuha ikaze muri iyo nama, gusa akakwemeza ko atazayitabira. Ati yakiriwe nk'umwe mu bakuru b'ibihugu bya COMESA kimwe n'abandi bakuru b'ibihugu, ashobora kwitabira iyi nama cyangwa se ntajyeyo. U Rwanda rushobora guhagararirwa na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Prudence Sebahizi. Ambasaderi Nduhungirehe avuga ko nubwo u Rwanda rwaba ruhagarariwe muri iyi nama izabera i Burundi ari intambwe nayo yo kwishimira. Iyi nama ya COMESA izabuhuriza hamwe ibihugu 21 bigize uyu muryango, baganire ku mikorere y'uyu muryango n'uko amahirwe ahari mu by'ubukungu yabyazwa umusaruro. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe urimo igitotsi. U Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yayo n'u Rwanda kuva muri Mutarama uyu mwaka ushize. Perezida Kagame aheruka mu Burundi mu kwa 4 2023 aho yari yitabiriye inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko EAC. Yari agamije kwiga ku mutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urundi bushinja u Rwanda kugira uruhare mu bitero byagabwe muri icyo gihugu bigabwe n'umurwi wa Red Tabara. Ni ibintu u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma rukavuga ko ntaho ruhuriye n'ibyo biri gutangazwa n'igihugu cy'u Burundi. Abatari bakeya yaba abarundi yaba abanyarwanda baremeza neza ko ibi bintu Ndayishimiye yakoze cyangwa se yahatiwe gukora ari ibintu byiza bishobora gutuma umubano wongera kuba mwiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko abatari bake bakemeza ko nanone ari bwa bujanja n'ubuswahili Ndayishimiye yatangaje, ahubwo ko nyabuna atazabura kugumya gukora amabi amaze igihe akora, harimo nko gushyigikira Red Tabara, harimo nko gushyigikira Murantunga FDLR, akayiha ibigwanisho ndetse akayifasha kuba yahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone benshi bakemeza ko uko ari uguca bugufi gukomeye cyane kubona bemeye gushira amafoto ya Paul Kagame mu gisagara cya Bujumbura, mu gihe bizwi neza ko imubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bose watosekaye ku rugero rukomeye cyane, kugeza aho Ndayishimiye ubwe ahamagarira abanyarwanda gutera kudeta perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda, aho umuperezida uwo ari we wese yifata agashyigikira abashaka gukuraho ubutegetsi bw'ikindi gihugu akabitangaza ku mugaragaro. Ibi bikaba byarasigaye mu mitwe y'abarundi n'abanyarwanda, bakabona ko Ndayishimiye rwose ibyo avuga ataho biba bihuriye n'ukuri. Ibihe